Kichochoro nunga kichochoro naza kichochoro makoti jendi mserukizi wa kichochoro jendi mbe n'ikinyita jendi yitwa Maniragaba Idris canke Sibizo asema Vumba ndarengutse imbere yawe zanyibimazi by'amashimwe muririmbire indirimbo yanje kuko mwami urahambaye. Ushimiye kandi arafise w'amahanga wabwiye ko uyu munsi tugira hano hantu izina ryawe n'iryubahwe turakwinginze ikigano tugiye gukorera hano hantu ubane natwe maze tuze kuva ngaha turi kumwe nawe mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen. ubwo bitanguye dusenga abo turi kumwe abo tumenyeranye acabona yuko uno munsi ubutumwa dufise uno munsi dukoraniye ngaha duhujwe n'umwana mushasha avutse n'umwana mushasha avutse ko kuva na kera mu bintu bya mbere bikora byanabikoranye abantu iyo hagize umuntu avutse urubanza rwa mbere rubaho abantu barakorana bakaba amajambo bakahezagira bakongera kandi bakanaplaninga ingene umwana ashobora gushigikirwa. Rero no musenga dukoranijwe n'aba bose n'abaririmbyi bitwa n'abaririmbyi babusanze abaririmbyi musaririmba kwiwe ubwabo baririmba ubutumwa bumwe bwo gufasha imitima y'abantu. Ariko muri no minsi murabizi neza yuko abantu barakeneye ijambo ribafasha, ijambo ribaremesha, ijambo ribatera intege, ijambo rituma imitima yabo iguma iremye. Kandi ariyo mpamvu kenshi natwe bw'abantu b'abaririmbyi bama baca bishimikiza amenshi amakuru ko hajya mwebwe nimwe mushatse ibintu babiparamanya cyangwa mushatse ibintu babikorora. Rero uno munsi ni ibintu mutari mumenyereye aho ushobora kubona ati none bigenda gute umushasha uze abashasha baze bavuke hama dukoranye itangazamakuru. Nuko bivaye n'ibihe tunarimwo uno munsi hari ubutumwa tuba dukeneye yuko uruhingo gusumba cyane turabona n'abandi murayi bakorera hari abaririmba indirimbo babita mu ndirimbo z'isi nyine twenga tw'ikibazo tuzi naho turabisi mugabo twebwe turirimba indirimbo zo kuremesha imitima. Ari nayo mpamvu twabatumye ko kugira muhereze inguvu ubwo butumwa bufasha abantu. Twabonye ngaha tubonye barandi promota ngaha tubona bagenda n'abahungu nakubwira ngo sinabona gufise ndakubesha ubwo butumwa. Rero tukabona ati none ubwo butumwa ko bwasi nabona gufise ko nabwo ni mubuhereze inguvu. Uno munsi akaba ari abantu bazi neza yuko ubuzima tubayemo ku mwanya Imana izotubaza cyangwa isi izotubaza ibyo twabivye, ibyo twasize turimo, ibyo twakoreye, ibyo twarambiga ko umwanya dufise uri determine uri limite. Ariyo mpamvu rero witwa Gicoco yambwiye ati Gicoco twarigana urete usayiga imbere yanjye gusa aho aza gutonda mu wa mbere mu shuri wacu namukubwiye kuganira aratonda mu wa mbere aho namubwiye aje kundondera jewe ngo akifuza yuko twigana kandi yarungurujwe. Urumva rero yuko umuntu wero yifuza yuko twigana kandi yarungurujwe umugambi abaje gukora formation reka kubushyikiye none iyo mitima y'abarundi kumbona umengo kumva ngo saporo ubwo saporo hari abantu ngaho kumva akajambo kamushikira umutima ikamenya ngo saporo bakeneye kugira ngo batekane abuzitira hari abantu ngaho bafise amajwi
inchi bitoki baye twe turabonye bararirimba ijwi kuki tutosapotinga niyo mpamvu rero uyu mugwi twahisemo kuno munsi tuwuhezahira bene wacu bamenyesha amakuru aba n'abanyu mwese yafise ikibazo yobaza ubu mugwi dushimye music rap ndakunda randike javuga ngiya nakape aba baririmbye nga usanga ko ari imana satani yarimba cyane gusezera byonga acara musubirije aba niyo bari umugambi umwe bisekuru ariya bwaba ngenda ya majwi hama icyo cyose arabakora yati wewe ngo kubera murabizi yuko n'ikingo cyane cyo yari ati turi kumwe twese yashoboka turi kumwe nawe tugafashanya nawe zanzoga ubwira ijoro amagode amadeni botike kurira guma kugoregwa turabingene ubutumwa tubukoreshe naho mutaraguma cyangwa mutaragiriki niyo mpamvu ndabazaniye abandi dushime music rap sikorale abaza bese ngo ni korali n'umugwi bisaba rero yuko uringana uvutse cyumviro cya gicoco ati tubegeranye hama tuje hamwe dukora ikintu kimwe rero baririmbye bahire bamenyesha amakuru ngabo rero baririmbye umuntu bafise ikibazo cyane namba nabone muri barimo wotunga wogira icyashikiriki byo babyiza bisigaye tugira amahoro. Antoine Niyomwungere nkorera kuri television Heritage, nkorera kandi Worship Today na Royal Magazine. D'abord nukubakira mwaduhamagaye kugira muranse umugwi, mwotubwira intumbero mwihaye, mwotubwira ingene umugwi ungana, mwotubwira naho mukorera bishobotse na ryari tuzoshobora kubona igikorwa cyanyu ca mbere. Murakoze. Mu TV ikintu ca mbere no kubakira amakabazo batubwiye simbizi yatubwiye yuko atari ko hari ari groupe ca mbere no babazana igiki mwisunze kugira mushobore gukorana mwese canke icya kabiri musengera hamwe ni igiki cyabahujije mwahuye gute? Nuko murakoze cyane. Je nitwa Andrew Promoter nkabasanzwe nkora ikinyamakuru Hit Top TV. Chimena mbere kwanza kwa nshimira Imana kubona twashoboye gushika mu kibanza turi bazima. Nongere nkengurukire vyimva mutima Maniragaba Idris ashobora kuma ijambo gushobora kubaza mwebwe musanzwe murongo y'umugwi mwicaye imbere yacu. Akabazo kanje ka mbere mwatubwiye neza yuko atariko hali nkuko mugenzi wacu yabibajije, ariko kandi mbega umugwi mugiye gukora, umugwi mugiye gushira habona nkuko mwahamagaye abanditsi n'abamenyesha makuru, mbega uzoba wisunze amategeko y'irihe dini? Kubera ko sinzi nagura ikibazo gatubwiye kize kuborohera. Muri Pentecote ntibaririmba batamba, muri Pentecote nta uririmba ari umwe mpaka baririmba umugwi. Muri mu Adventiste barafise kumwe nabone bakora, muri Catholique uko nyene iyo birenze ko baraguhana. Akabazo kanje kagira kabiri, niki kintu muje guhindura nkuko mwahamagaye abanditsi bamenyesha makuru, niki kintu muje guhindura mu gutsimbataza amahoro n'umutekano biciye mu ndirimbo mpimbaza mu gihugu mucene muri bino bihe turimo? Ica gatatu mu kurangiza, mbega ko ari umugwi atari ko hale hamwe vyoshika abandi bantu canke abandi baririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana n'abato bararirimvye mpimbazamana, kuko umugwi nako hale biba bitandukanye. Umugwi ushobora guhamagwa mu manza kana ukaririmba, umugwi ushobora guhamagwa muri karaoke ukaririmba, umugwi ushobora guhamagwa mu biteramo kanaka ukaririmba, bitandukanye nako hale kuja kuririmba mu rusengero n'ahandi. Mbega hoshika kazundi muririmbyi akabitura, mumfasha. Murakoze. Hari umuntu wa mbere yabajije ikibazo Gasimbuka TV yavuze, hajya bavuze ngo ni Heritage. Bwa mbere tubanje kuramutsa abakunzi ba Heritage kwanza. Ikibazo yabajije ngo duse yahe no.
intumbero icyo twifuza gushika ko nk'uyu muntu bo je ndaza kuvuga hari ibibazo nza gufatanya nk'uyavuze icy'intumbero icyo twisunze kugira ngo uwakama yavuze icyo twisunze kugira ngo tuje hamwe n'ibyo ndaza kubifatanya kugira ngo bigende neza turavuga twese umwe wese afite icyo ashikiriza araza kukivuga bo kwanza twebwe dusanzwe turabaririmbyi turirimba solo mu wese ku giti ciwe donc twari dusanzwe turabaririmbyi umwe wese ari ku giti ciwe ariko uyu gicocoro uyu bariko baravuga yisunze yararavye aravuga ati reka rero nkorane n'abantu bamaze kugira ico bakora urumva aravuga ati bamwe rero aba bantu twokorera hamwe izi nguvu z'uyu nguvu ziwanje inguvu z'uyu tudushize hamwe zovyara ikintu kinini cyane gusumba aca aradukoranya tubwira uwo mugambi twumva umugambi mwiza kubera ko twari dusanzwe turirimbira indirimbo mpimbazamana turavuga ati reka dushyire hamwe dushize hamwe zovyara ikintu kinini cyane intumbero twebwe ni ivugabutumwa muri rusange dufite ivugabutumwa ariko hariho n'ibindi bikorwa bishobora kuba by'amaboko bitandukanye abakristo bakorera n'abandi ibyo nk'abakristo tugomba kuba twabikora ariko icambere cyo ni ivugabutumwa iciye ku mbuga ngurukanabumenyi zigiye zitandukanye ndaza ko intumbero hari icyo umuntu afite kongera ko kujyanye n'intumbero ndafite icyo nokongera ko mu ntumbero nk'uko umugenzi wanje yabivuze ni ivugabutumwa biciye mu kuririmba kuko ugerageje kuraba abaririmbyi barafasha imitima y'abantu benshi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuririmbyi aririmbye aba asenze kabiri abarushije n'urya musiguzi yavuze kuko imitima y'abantu irafasha cyane rero iyo niyo ntumbero yacu murakoze hari ikindi kibazo Landry twagiye kuri Landry promoter yabajije ngo mu kwanza yabaje ati icyabahuje yo musengero ikintu cyabahuje cyabagire na dani kuri akamti ikintu cyaduhuje nakivuze navuze ko ari idea imwe yazanywe n'umuntu yitwa Gicocoro mwasengera hamwe muri oya ntabwo dusengera hamwe twese umwe wese agiye asengera atandukanye ariko yaravye ko twese dufite ibikorwa kuri YouTube dufite ibikorwa ku mbuga aravuga ati bano bantu wo bakoranya izi nguvu z'uyu wo zikoranya abantu wo bakoranya akabahuza uwo umugwi munini cyane bigatuma message yacu ibaranse gusumba ya ndibaza kiratawuritse yego Landry promoter yabajije ikibazo kijanye n'amategeko y'idini nico tugiye guhindura cyane cyane mbo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutumwa buzongo tuzovuga ubutumwa ku isi yose ngo ama Yesu umuhero uze twebwe ntabwo tuvuze ngo tuje ngo kuririmba cyangwa guhindura ibyo abandi batagize ijambo ry'Imana tuje tuvuga n'abandi bararivuze ariko ijwi ry'uyu arashobora kuvuga ibintu ntibyumvikane je nanje nkabivuga mu yindi to umuntu akanyumva kandi twavuze ibintu bisa bisobanura iki rero ntabwo tuvuze ngo tuje guhindura ibintu birenze bisumba ibyo abandi bakoze ahubwo tuje kugira ikirenge muco abandi batanguye kuko umuntu donc Yesu niwe wayatanguje umurimo muri iyi si yabwira abantu gutuma ababwira bihane twebwe rero tuje kugira ikirenge mu cya Yesu n'abandi imbere yacu urazi ko hariho urunganwe rwagiye rukurikirana kugeza kuri twebwe natwe rero tuje gukomeretsa ikirenge mu batanguye ndibaza ko ni kubera ko ya ntumbero y'ivugabutumwa yacu dufise n'ubundi dushaka ko ubutumwa bukwira ku isi yose aho butaragera kugira ngo dutegure inzira y'umukiza Yesu ubwo agiye kugaruka hari ikibazo Landry promoter yabajije ati mu madini atandukanye hariho umuco baba bafise aratanga akarero ko muri Pentecote nyine bavuga bati bashobora kurimba bitameze uku avuga ati none mwebwe mu kurimba muzo kwisunga amategeko byaje ko buri dini buri shengero bafise ukwemera kwa bingene bameze ngine baririmbyi ko ba Pentecote bibujije gato n'abutavye baraguca bakagira kugira nkuko mwavuze yuko muva mu sengera hatandukanye ku buryo nabo muba muri kumwe ejo ntibaze bisange bariko babagwa mu ko ushobora kuba wowe utagikoze mugenzi bakagikora mugahiga kwegera uwundi niyo mpamvu muzo kwisunga amategeko ayaye kugira bigume biri hagati na hagati. Murakoze ngerageje kwishura kuri ico kibazo bisanzwe twese nta eglise dufite twaparte ntabwo tuvuga ngo twese nkuko babivuze ngo dusengera muri no rusengero
ariko buri wese n'umu adventiste buri wese n'umu adventiste muri twebwe ariko nta rusengero dufise tuvuga ngo urusengero rw'ahantu hanaka ubwo tugira gute umucamanza isunga amategeko ya adventiste ariko nta rusengero dufise tugira gute ni juste kubera icyo kibazo kubera style ni y'abadventiste okay niyo fete nico mbo kiratora ntashobora kuja bari hari ikindi cyavuze ati nk'ubu nkari ntoki ashobora kugendera kora hapo ashobora kuvuga ati bunakijijwe ako kantu kaje twakumvise yari yakagiye mu kujya asanzwe afise rinogier afise avera no ari minimo mpimbazamana mwashaka kuvuga ati none uno mugwi bishitse kurumva umaze kuba umugwi sikorari uwo muryango uruguruye ku buryo umuntu yavuga ati ndakeneye collaboration na ngo twebwe icyo kibazo ndaza kukishura muri buno buryo yego kwanza kugira ngo uyu twita nka perezida wacu abyisunge yisunze ku bantu bemegwa n'ishengero iyo tuvuze kuba kutaba mu mugayo w'ishengero murabitahu kutaba mu mugayo w'ishengero ishengero iryacu impamvu tuza kubatizwa urabona iyo umaze kubatizwa ishingiro rirakwemerera kwandika nk'umukristo ariko iyo ukoze icyaha kigaragara amashengero yose b'abanyakatolika baragira ibintu barabagaca ndetse no gucana amasakaramentu n'umazira natwe rero iwacu turafise ukuntu amategeko apanze iyo ukoze ikosa wowe niwe twe tubyita kwihana ni wowe uba wihanye mu ishengero wihana bakavuga ati kujya ntabwo tukimufata nk'umukristo bivanye n'amakosa yakoze hakuba rero n'umukristo yemerwa n'ishengero uvuga ati uremerwa n'ishengero ntabwo uri mu mugayo w'ishengero nta kibazo rero abantu bose twese turi muri iyi groupe turashingirwa intaya n'amashengero tuvako icyo cya collaboration nk'umuntu avuga ati basengera iwanyu ntagire icyo avuga ati yifuza kuko featuring genre cyangwa ari nkanjye mfise mariage mvuze ati muzoza kundirimbira ko n'umugwi sikorari ibyo featuring twebwe ntabwo sinavuga ko ntabwo tumenyereye cyane mu bintu bijanye n'izi ndirimbo tumenyereye mu byo bintu by'igisanisa cyane kandi ikindi naco kuko nka wewe ntabwo nje nambaye agatisi nawe uje wambaye dread n'amadeshire iki tuje gutanga ubutumwa ariko hari ubutumwa umuntu uramubona ukavuga ati ubutumwa uri kuratanga n'uburyo umunsi kuko Yesu avuga ngo tubera amatara abo tubaye ku buryo niyo ugenda bakavuga ati uyu muntu bivanye n'ibyo mbariye turabona ko ishusho iragenda n'amajambo avuga hakaba n'ubundi ushobora kuraba ukabona aja afite amatabi aje kugira ngo Yesu bikiye amatabi urumva ibyo ntabwo umva ko ntibyo ukunda umuntu wese ari muri groupe ni umuntu yemerwa n'ishengero ivuga ko featuring ngo nabo bantu mu bandi oya sindabyibaza ko muri gahunda ibyo bintu birimo akandi kibazo sawa mubabaze ayishuwe indirimbo hanyuma umugwi ungana gute ntibanidondoye vuga ati jendi naka ndirimba ijwi nambari ya alto nambari soprano nambari dieze reka nimwatubwo kwitondera ari abaririmbyi batandukanye begeranye hamwe est-ce que ayo maproje individuel muzoca mwihagarika canke muzobandanya mukorana n'umugwi umwe wese yongera akorana nkawe hanyuma n'abajije ahantu niyo batora tubanze twishure burya nta ngorane abajene da cyane ikibazo kabisa ikibazo cyiza cyane mbo ntabwo ntabwo ibyo wacu ibikorwa byacu twari dusanzwe dukora tuzobivamo kuko muri twebwe hariho n'abari mu makwaya mu mashengero akongera akaririmba ku giti ciwiwe indirimbo ziwiwe no kwifatanya na Dushima Music Group ntabwo rero dufite na gahunda dufite kuvuga ngo ibyo waba urabiretse ngo ugiye muri ibi kandi n'amategeko araturekurira kubandanya ukora ku giti ciwawe ahubwo nayo ntumbero nziza kuko nk'ubu jewe abakunzi biwanje n'abakunzi b'uyu nsohoye indirimbo kubera ko twahuriye muri Dushima Music Group bakunzi biroroshe ko abakunzi b'uyu babona indirimbo yiwanje murabitahura ntabwo rero dufite gahunda kuvuga ngo tuzoreka kuririmba turirimba ku giti cy'iwacu turirimba muri Dushima Music nk'uko turirimba no mashengero murakoze ngerageje kumwunganira kuri ico
ko numvise cyagarutse cyane intumbero y'iwacu nka Dushime Music Group cyaduhuje bwa mbere n'ivugabutumwa. Iryo vugabutumwa uburyo tuzorikoramo ntabwo bica bisobanura ngo umuntu uko yarari, kuko kugira jewe bampitemo uwaduhuje twese uko mwakomeje kumumva Gicocoro yagiye areba umuntu afise channel yiwe ya YouTube aratwegeranya, yariyumviriye none gute ntushobora gufasha mu gikorwa cy'ivugabutumwa. Asanzwe n'abari mu Adventiste, hama rero agenda areba abafise izo mpano yoshobora kwifashisha kugira ngo ico gikorwa gishobore kuba coranguka. Rero uko yadusanze yaratwemereye ko tutazokugira duhindura uburyo twahora dukora, tuzobana yadukora ku biti by'iwacu, hama duce tugaruka twubake umugwi wacu wa Dushime Music kugira ngo ya mpamvu yatumye uno mugubaho ishobore kuba yoranguka. Adresse yabaje mu hamwe n'indirimbo ryari zosohokera iyi ndirimbo yanyu mbere nk'umugwi. Adresse tugwe kizokorera online kuri Dushime Music Group ku machannel yose ariko na email ukeneye ico uwunganira canke kubaza kuri uwinjiye muri YouTube muri nano urabona mo email ukaca utwandikira igitigiri muri banga mbo igitigiri kura ko nta gitigiri runaka dufise ngo tuzokwiza ngo turahejeje ubu nyene muri bangahe, muri bane, kumva n'ubundi mari musanzwe muri solo ubu rero muri 20 twibo turi kumwe muri Dushime Music bose bari hano ya urabona hano habonetse makenya ntabwo turi benshi ahari nka 10 ndibaza hari abandi rero batashoboye kubonekana bivanye n'impamvu runaka canke n'ukuntu nyine kabipanze ko abagomba kuboneka arabo. Yego gusa mbwa ari cyazo mutishuye neza yabajije bo batora gute abarundi twese ntango dukoresha ama email pas même numéro de téléphone pas même adresse physique. Mbo kudutora ico kibazo burya rikaza kongora kwishura kubera ko kudutora nta basi yamukorera imyimenyerezo ama training ama repetition. Mbo na training ntabwo turatora kibanza runaka twe turavuga na uyu munsi tuzagukorera aha kandi tukabikorera bigakunda rukumva rero niko twe dukora kandi hari abavuye mu ntara ruguru hariho abavuye mu Cibitoke hari abijumbura nkuko barimo no Gitega rero urumva kuvuga ngo dutorana hamwe tutaba hamwe biratokora cyane. Turakoze Fafani wabwi Magic Chance hama nkuko makomeje kuvuga Dushime Music Group ni Dushime Music Group mugabo kandi nkuko makomeje kuvuga birumvikana yuko hariho urundi rugezo ndashaka kumenya hagati ya mwebwe abaririmbyi kuko ni ku nyungu zo kugira ngo kumbure muteze imbere impano ziwanyu, ariko hagati ya mwebwe abaririmbyi hamwe n'uwemeye kumbure kubashira imita kuko niba amafaranga ya video nyuma n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nibicocora azogira mbega nahe masezerano musanzwe mufitanye mwebwe nk'abaririmbyi hamwe n'abicocoro ku buryo ejo canke hirya yejo no musi muhamagaye abamenyesha makuru batandukanye ibikorwa vya mishobora kugera kure ahatandukanye, ariko kandi mbega ibikorwa vyanyu nivyatera imbere hari gihe usanga umubosi amwe na mwege musanze mukorana nk'abaririmbyi habaye mu gutumvikana kontra mufitanye mbega niyihe ni hagira igihe cy'amafaranga ntihazozigezamo murabanyeshingiro mbwa barakunda gufa amafaranga menshi ntihazova haba mu kiho cy'amafaranga bivana kontra mufitanye cyangwa ugasanga mwege muramutengushe kumbere kasohora amafaranga y'ubusa ataco muri kumuna mwinjiriza mbega namwe mwege mwiteguye gukora gute nk'umugwi nk'abantu bagiye batandukanye barimba umwe wese ku giti ciwe murakoze. Na onda afise ikibazo ngira uyu ndabaramukije cyane ku izina niyo Senga Revisi na Jeserukira ikinyamakuru bito Art Burundi. Ego hama ikibazo ca mbere ciwanje hari ibintu bisanzwe bibaho nk'amakonseri y'amakorale runaka mwavuze ko mutari korale muri groupe ayo makorale bishitse akagira nk'amakonseri akabe yumvira ko muzoyitaba. Ikibazo gikurikira mbe nk'abandi bantu basanzwe bashobora kuba mwavuze ko Gicocoro yagiye ahantu hari yumvira kumbure ku mpano zanyu bisanzwe nuko muba muzinanye canke se nukuntu yabarondeye
abandi bantu b'abadivantiste kuko mwavuze ko mukorera ku muntu yizera atari mu mugabo w'ishengero kugira binjire mu iyo groupe yanyu bisaba bizogenda gute canke se bisaba iki azoca hehe murakoze Evre ya mbere izosohoka rya Govrem. uyu munsi nyene n'umunsi yego umunsi z'umugoroba kuba cyambere yitwa gute dushimbe iza kuba yitwa dushimbe nuko indirimbo isohokana amasanamu yego ku rubuga rwa YouTube Dushime Music Group. Dushime Music Group nyene hanyuma gerageza gushira ku bibazo cy'umenyesha makuru ya bisi serikira makuru Burundi nibyo abagiye ngo eske kwita ama concert ko twumvise ko ari groupe biremewe canke bimeze gute twebwe mu bisanzwe ibikorwa byacu byose tuzobikorera ku mbuga ngurukana bumenyi twebwe nta concert tuzotegura ngo tugomba dukore concert cyangwa ngo twitabe concert yaba iya korale cyangwa iya groupe iyo ariyo yose yayiteguye nibaza yuko aho ngerageje kwishura muri ubwo buryo bica byumvikana ego hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri wabagiye ngo abandi bantu b'abadventiste sibyo batari mu mugayo w'ishengero barashobora kutwiyungako mu mugenzi wanjye yatangwa bivuga yavuze abantu bemerewe kwinjira muri ino groupe kandi yanavuze no kubijyanye n'igitigiri ntabwo turaheza kuvuga ngo twarahejeje ahubwo umuntu wese akwigeze ya condition bavuze cyangwa se akwije bijya bisabwa yavuze uwo turashobora kumwakira nta kibazo nizera ko aho yoca cyangwa zorinda guhamagarwa mbo ndibaza neza ubikeneye ntabwo bo kwiga baraguhamagara deje wamaze kutubona twebwe nimba ari na wewe watubonye umwe muri twebwe mutumbereye nkeneye kuyinjira muri groupe yanyu ibi bizaba bihetse yego murakoze ikibazo kivuga ati nihaboneka ibyunguka bizaba mumara burya utubajije ikibazo gikomeye cyane ukoze ahantu hakomeye mu bisanzwe muri mugwi wacu ikintu dushira imbere ca mbere ni ivugabutumwa dukorana ntabwo twashize imbere ibyo tuzoronka bijanye n'uburyo ntabwo twabishize imbere ni nayo mpamvu nta kontra irashobora kuhaba ikintu ca mbere dushira imbere ni kwizerana kuko dukora umurimo w'Imana niwahemuka uzobibazwa imbere y'Imana kandi ndazi ntawe wo kwishimira kubura ijuru kubera akantu gatoya ariko ubwo buryo bishitse bukaboneka turashobora kwifashisha kuko umwe wese aba afise ibyo akeneye ariko ahanini icyo dushira imbere icyo Imana izotuyoborera gukora n'ubwo buryo buzaba bwabonetse mu bikorwa byiza mwese murabizi ibikorwa bya Mpwemuyera dushobojwe na Mpwemuyera tuzobikora ndibaza icyo kiratahuritse wo muri Magic TV sindaheza kuvuga hari ikindi kibazo Landry yari yabajije nshaka kuvugaho yari yabajije ati intumbero yanyu ni kihe kintu muje guhindura Landry amahoro n'umutekano mu gihe turimo abaririmbyi leta abaririmbyi cyane kujiza urwaruka n'igihugu kurebesha ibari bihe turimo rero imigwi cyane nk'abanditsi nk'amesha makuru iyo tujye mu z'imigwi z'abaririmbyi tubwirizwa kwama duhamagarira abo banyempano gusimbataza amahoro n'umutekano biciye mu ndirimbo ibyo sinzi ko mu bintu by'Imana bivangamo cyangwa mu bintu ariko mbabaye sinzi ko bijyana niyo dusenze hanini ntabwo dushaka gusenga ngo twibagire gusengera iki gihugu cacu kuko igihugu cacu kitari amahoro niba ibyo kuririmba ntitwobikora rero ibyo turabishira imbere turabiharanira amahoro n'umutekano no gusenga cyane uciye uvuga ibyo ariko hari ikintu ashaka kwishura watubajije ati ni ikihe kintu tuje guhindura ikintu tuje guhindura nk'uko twabikoze ko namwe twifuza yuko izi ndirimbo ubu butumwa bwiza bushika kure cyane hashoboka kandi kubwo gufashwa nanyu tuzobigera ko sibyo none kandi turabasabira umugisha mwinshi cyane ku gikorwa muzoba mukoze kuko imitima y'abantu izokira biciye nk'uko wadufashije guhamagarira abantu kubyumva Imana nawe uzoyikwandika katira Landry yarakoze ivuga butuma kandi ataririmbye yaramamaje gusa rero nuko ni icyo kintu tuje guhindura twifuza yuko ubutumwa bushika kure ikindi kibazo naco wabajije ariko bacishuye ko ariko naje nafise icyo ndacishura ko wabajije
amategeko tugenderaho mu bisanzwe twebwe uyu mugwi wacu ntabwo ishengero riwukora ko amategeko yaryo ahubwo ishengero rikora kuri umwe wese ahasanzwe asengera kuko niba uri kuraririmba ukitwara nabi ishengero rizoraba wewe ko uri kurarenga ku mategeko rigize gute ritwarirako niyo mpamvu usanga nubwo dukoranira hamwe ya myizerere y'aho dusengera ikigaragara kuko ku mashengero dusenga ko baraba umwumwe ntabwo baraba nk'umugwi ngo wakoze amakosa no baraba umwe muri twebwe ingene ariko aritwara mu buzima busanzwe murakoze Bura mwese muri abartiste mukatubwira n'ama YouTube channel yanyu kugira tuze gushobora kuja kuyaraba murakoze mutubwire naho musanzwe musengera kuko numva mwese ndi musengera hamwe Shalom ku mazina ni Kanyange Eveline serukiye muri Mountain TV ikibazo canje ni iki numvise ko igikorwa canyu no munsi kiraja ku mugaragaro ariko vyaboneka umengo ni groupe nshasha mbega mwotubwira itariki uyu mugwi wabereye kugira ngo umuntu niyabona ari nshasha kuri we avuga ati numvise ko yabayeho itariki ukwezi uku umwaka uyu hama ikindi kibazo hari gihe uja kubwira ubutumwa umuntu ugasanga yari adafunguye canke nafite ico kwambara mbega nta bindi bikorwa bizoba by'utwigoro kugira ngo mugaburire n'abantu canke mubambike murakoze mwavuze ngo kumbure ngo ishengero kumbure ntago ribategeka nk'umugwi nibyashika nk'umwe kumbure umuntu ariko aragenda bari kagendera ku isi yambaye umubiri agatimuka gatonya ku buryo bigaragara ntazorara ibishitse ugasanga nka groupe yose ku mashengero umwe wese agenda aja ko bishobora kuba byo mukwegera kumbure akaja mu gihano kubera mugenzi wiwe murakoze rero ntabwo bisigura ngo umuntu umwe muri twebwe aguye mu caha ngo baca bahana groupe yose no kuko ntituri ku ma eglise amwe baca bahana urya yakoze ishobora shaka indi groupe yatanguye hari ikindi batwaje groupe yatanguye ryari groupe yatanguye itariki 0 umwaka wa 2024 niho yatanguye hama nubwo tuza gusohora indirimbo ya mbere ifite amasanamu kuri YouTube yacu ya Dushime Music Group hasanzwe hariko indirimbo video lyrics burashaka kuhagira mukaziraba ariko kuri ubu twatanguye gukora video imwe ubu mu misiza tuzobategurira n'ibindi bikorwa kandi muzishimana natwe muhezagirana natwe kama iyindi migambi muko Mwende nishuri aro umuntu yabajije ikintu kijanye n'ibikorwa by'amaboko nta kivuze ku bisanzwe ijambo ry'Imana rivuga ko idini ridafasha aboro canke abakene donc idini ryemegwa ugomba gufasha aboro abakene abatishoboye iyo ni gahunda dusanzwe dufise kandi itegerezwa kuba kuko ibyo hariho n'abadasenga babikora none wewe usenga gute utofasha icyo ni ca ndibaza ko ndakwishuye bo yari yabajije ikintu kijanye kwidondora katwidondora tutugirwa ko je nitwa Jay Silas ndirimba solo mse YouTube channel yanje yitwa Jay Silas Music mse ko nindirimba nshasha yitwa Ijambo ndibaza ko nkaba ndirimba ijyo rya gatatu muri group murakoze tenor agita tenor midondoro yo turaba kwizina Nsengiyumva Manase no kuri YouTube channel yanje ni Nsengiyumva Manase nyene nkabasanzwe ndirimba tenor murakoze nanjye nyene nitwafasha Imana Elibadia kuri YouTube nuko nyene hanyuma nange sanzwe ndirimba iri rya tenor murakoze cyane nanjye nitwa Nishimwe Giselle muri uyu mugwi ndirimba ijwi rya mbere ariryo soprano nkabasanzwe ndirimba no giti canje YouTube ushobora gusanga ko indirimbo zanje ni Crizel Family urashobora kuzisangaho murakoze murakoze cyane nanje amazina yanje ni Irakoze Estera YouTube channel ni Irakoze Estera nyene hama muri uyu mugwi wa Dushime Music nk'amadirimbijwe rya mbere soprano narengutse imbere yawe zanye ibintu
n'ibimazi by'amashimwe muririmbire indirimbo yanje kuko mwami urahambaye wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora ababagwisi tudugije icubahiro tugushima mwami wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora ababagwisi tudugije icubahiro tugushima mwami